Muraho neza murakaza neza kuri ukuri ku mafaranga. Uyu munsi tukaba tugiye kurabira hamwe amabanga 6 abakire bahisha abakene. Aya mabanga n'amabanga abakire batazopfa bakubwiye, n'amabanga 5 na hamwe uzopfa uyamenye, ariko aya mabanga ni washobora kuyamenya nuko uzoba ufise amahirwe yuko iterambere ryawe rizokuruka ku muvuduko wo hejuru. Rero niwabana nanje kuva ku ntango y'iyi video gushika ku mpera nuko uza gushobora gutahura umenye aya mabanga y'abakire, umenye n'impamvu ubona abakire bakomeza kuba babakire, ukamenya n'impamvu wewe ubona ukora cane kandi ugakora cane kandi ukitanga n'imbaraga zawe zose, ariko ukabona ukwezi kugiye kurangira amafaranga yawe wakoreye atanimba ufise, ukibaza uti mbega amafaranga noba nkorera yobaja hehe? Rero ni washobora kunyumviriza kuva ku kintu ca mbere gushika ku kintu ca nyuma, nuko uza gutahura umenye impamvu ubona uguma uri umukene, hama ucuheza wige kwisanisha na y'amabanga abakire baguhisha, hama ushobore gutahura ukuntu wotera imbere. Ibintu ngiye kukubwira ni washobora kuvyumviriza kandi ugaca ubishira mu bikorwa, nuko iterambere ryawe uzobona ryiruka ku muvuduko wo hejuru, nawewe wibaza uti mbega ibi bintu ni biki? Rero ico usabwe ni ukunyumviriza kuva ku ntango gushitsa kw'iherezo. Hama reka tugende kw'ibanga rya mbere abakire bahisha abakene. Abakire ni abantu badakoresha amafaranga gusa, ahubwo bafata y'amafaranga bakorera bakaraba n'ikindi kintu boshobora kuyashiramwo, ayo mafaranga akabazanira yandi. Mu gihe abakene bobo namba abonye akoreye amafaranga, afata y'amafaranga yiwe akaraba ibintu yashiramwo vya spending, akaraba ibintu yashiramwo bidashobora kuba byo mwinjiriza yandi. Ariko abakire barazi yuko gukorera amafaranga yuko atevyo bizokomeza kubagira abakire, ahubwo barazi yuko gufata amafaranga ukayashora mu kintu ubona gifise long project ari byo bishobora kuba byo bagira abakire. Rero iki kintu abakire nabo baragisobanukiwe. Reka tugende kwibanga naryo rya kabiri abakire bahisha abakene. Abakire bazigama imbere yo gushora amafaranga. Namba arokoreye amafaranga kugira ngo ashobore kuraba ikindi kintu yoshobora gukoresha amafaranga, nuko aba afise pourcentage kanaka aba yarigeneye kuza araziganya akora saving. Rero umukire uko ameze namba abonye arose amafaranga nuko abanza kwizigama kugira ngo abone gukoresha andi mafaranga, ariko mu gihe abakene bobo namba arose amafaranga ahubwo abanza agafata amafaranga akabanza akashira mu bintu abona bidashobora kumwinjiriza, akaza kuvuga ngo yizigamire mu nyuma. Ibintu ni namba ubikora uku nuko utazoba uriko urabikora kinyamwuga, nta naho bizokuvana, nta naho bizokugeza. Rero imbere yuko uzoshobora gukoresha amafaranga nyamba ubonye ku kazi ukora baguhembye amafaranga, banza ufate amafaranga wihaye kanaka yo kuza urizigamira, ubanze uyafate uyashire kuri saving yawe, hama ubona yandi asigaye ubone kuyakoresha ibindi nyuma. Iki ni nk'ico twokwita kwihemba. Wewe banza wihembe mbere, hama ibindi navyo bize nyuma. Reka tugende kwibanga naryo rya gatatu. Abakire n'abantu biga ibintu bishasha buri munsi. Abakire n'abantu uzosanga baguma bagenda basoma ibitabo. Abakire n'abantu uzosanga bagenda barumviriza ibiganiro nk'ibidushisha ngaha kuri ku mafaranga. Abakire n'abantu uzosanga badafata umwanya wabo ngo bawushire mu bintu babona bidashobora kubinziriza. Rero nawe namba woba uri wa muntu ukunda kumviriza ibiganiro nk'ibidushisha ngaha kuri ku mafaranga, ukaba uri wa muntu utagenda kuri za YouTube ugiye kwirabira amafilimi, ibintu by'amakomedi, nukuri ico no kubwira nawe iyo myitwarire ufise ni wayikomerako, nuko mu gihe kiri imbere ushobora kuzosanga wabaye umukire. Nkaca ndakubwira namba ariho woba uri na mushasha ugishika ngaha, kugira ngo ntuzoze uracikwa n'ibiganiro nk'ibi ducisha ngaha byerekeranye n'amafaranga, nuko wokora sabone navyo vyogira ikintu vyo kumarira. Hama reka tugende kwibanga naryo rya kane abakire bahisha abakene. Ibanga rya kane riravuga ko
abakire badakoresha amafaranga yabo mu kwinezeza, kuko abakire barazi ko kugira ngo amafaranga yabo akomeze kuba yatumbagira atari ukugenda ngo baze bagenda biyereka ku bantu babereke yuko bafise amafaranga, ahubwo bafata y'amafaranga yabo bakayahisha. Ariko abakene bo suko, umukene namba arose n'udufaranga dukeya nuko ashobora kwigaragaza nk'umuntu w'umukire, agashaka kwerekana nk'umuntu akaze, ugasanga ariko aragura ibintu bimurengeye n'agaciro, atibaza yuko ibyo bintu ariko aragura bidakenewe yuko ibyo bintu ari byo bikomeza kuba bimugira umukene. Rero iki kintu naco abakire baragisobanukiwe. Reka tugende kwibanga rya gatanu naryo abakire bahisha abakene. Abakire niba abantu usanga namba afise nk'amafaranga, ugasanga mu mafaranga afitiye pra. Sinzi yuko urumva yuko ari abantu bavuga ngo vyandagara biharuye. Rero umukire nubwo uzobona azoba afise amafaranga harya aya, buri rufaranga rwiwe rwose azoba yararuharuriye amenya ati uru rufaranga ruzoja mwiki, runako ruje mwiki. Rero namba nawe wo ubona ukorera amafaranga ariko ugasanga amafaranga ugiye kuyaronka tapra, washoboye gufata ayo mafaranga, nuko ayo mafaranga ataco azokumarira, nuko ayo mafaranga uzosanga n'ubundi uyarose mugabo uzosanga atanu na hamwe akugejeje. Rero nuko wokwiga kugira pra y'amafaranga yawe, navyo vyogufasha. Reka tugende kwibanga naryo rya gatandatu ariyo numva twasha dusozereza ko abakire bahisha abakene. Naryo nibanga rivuga ko abakire ari abantu bafata ingingo kandi bagakora. Iki kintu ko numva no kisigura kugira mushobore kugitahura neza, ni nkuko novuga yuko abakire ari abantu badatinya gufata risk. Rero nawe namba ubona wowe udafata risk, nuko kugira ngo uzoshike kwiterambere ryawe, nuko uzobona ari ibintu utazopfa gushikako, kuko kugira ushike ku bukire bisaba gufata risk. Rero nawe umuntu utinya gufata risk, ukaba ari wa muntu utinya kwinjira muri business uvuga ngo amafaranga yawe yohomba, nuko atakintu uzopfushitseko. Abakire bo barazi yuko gufata risk yuko ariyo ntango y'iterambere. Umukene wa muntu nyamba nubwo azoba ari ikintu azobona kizoba giteranya ubwoba, ntazotinya kucinjiramwo, azocinjiramwo agende arananirwa, muri kwa kunanirwa agende arakosora. Burya ikintu womenya, intsinzi ntugenda ngo ukore ngo ikintu kimwe hama ngo uhite ushika ku bukire, ahubwo kugira ushike ku bukire bisaba yuko uca mu bintu ukagenda biranka, ukagenda urakora byanka, muri bya bintu byagenda biranka hama hakabamo kimwe rero gishobora gupasa, ugaca usanga rero nawe ubaye umukire. Rero iki kintu naco abakire barakizi kandi baragisobanukiwe, baragikoresha cane. Rero nawe ushobora kuba wogikoresha ugasanga biragize ikintu byo kumarira. Rero nuko mukwiga gufata risk, apana gutinya gufata risk. Hama nkuko mwabibonye, ndibaza mwabonye itandukaniro riri hagati y'abakire n'abakene. Suko ari amahirwe abakire bakoresha kugira bakomeze kuba abakire, ahubwo nuko hari ubumenyi bagenda barakoresha, bakagenda baritwara kubwo bumenyi, bagenda kubusanisha n'ubuzima bwabo, bagasanga ubuzima bwabo bwahindutse. Rero nawe nubwo ubona wowe uri umukene, nuko niwiga kwitwara kw'imyitwarire, ukiga kwisanisha nayo, nuko mu gihe kiri imbere ibintu bishobora kuzohinduka. Rero namba ubona wowe ufise n'udufaranga dukeya, nuko wotangira kuzura twizigamira, hama y'amafaranga wabona twamaze kugwira, ukavuga ati reka ndabe ikintu noshobora kudushoramwo kugira ngo utu dufaranga tuzoze turakuvyarira ayandi mafaranga, navyo vyoshobora kugira ikintu byo kumarira. Hama namba uba wumva ivideo yoba yakwigishije, ico usabwe nuko utokenda udakoze sabone, kugira ngo imisi yose nitwaploadinze video uzoze uba uwa mbere mu kuronka notification, kuko mu gihe udakoze sabone hari inyigisho ushobora gusanga dutanze, ugasanga izo nyigisho ziragucitse. Hama je ndagushikiriza bino biganiro ni Ntirampa Pascal, tukaba tuzosubira mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.